barusha kwambara nkanje mboga nkaje wambara iki wewe ubu rero ubu ni ubonye ni numva anyakanye imbere y'abantu none gashahari cyane akindi kintu bise no gufashurana agukubita imbere y'abantu yengire aramvuye nta ndero nankenya ufise none naye karaza kwishyuza amahera ashaka kuza kunyishyuza je twarakundanye nawe twaragendanye aze kunyishyuza amahera washaka nubake abazonyubakira barahari amahera warayampaye byaraheze kandi twarahebanye nta kuntu ucuza kwishyuza mu nyuma urumva amahera yaguhaye mugikundanye yayamaye tugikundanye ubu nawe twarahebanye je twosubirana deja twosubirana je natwe umviriza inoti ndazifise urimenya none kandi ikindi naco ntihagende ikintu na kimwe dusa kunsaba imbere y'abandi wewe nubo gukundana batarabo gukundana urukundo ni hatari umviza rero ahubwo tuzogede wabo iwabo wowe urahazi ndahazi sawa kweli sawa reka kuko ni barangaha STV every story matters. Reka ndabaramutse abakunzi ba ACTV muraho murameze neza nanje ndameze neza bonsoir cyane bon après-midi bonjour bivanye naho muherereye mbohama nkuko bisanzwe murabizi kenshi nama nabivuze ndabakunda cyane muri abantu banje murano ku mutima wanje hama ndi kumwe n'umu invité uyu mu invité araje muri bureau arambwira ati ingo nyaruka sindi cyaje kumbarira menasose gusa kubera nari sanzwe ndamuzi neza sinagize amakenga yo gusohora bro mambo vipi fresh man uko bien ndashima kabisa none kunsohoye habaye so mva nikintu ashaka umfashe gatoya kuko hari ndamutse kwanza abakunzi ba ACTV abakunzi ba ACTV umeze bon hama jekeri hari ingorane zashikiye sonyene nishini kintu nashaka umfashe nkuko nakubwiye usohoke hanze tubiganire hanze umva no mudade itwa Maclene nahereje inoti ziwanje umva umujema wanje yambwiye yuko ari ajya kutere y'inuzenya y'imisigati nje tuma nace ndaba inuzaye TV yanye kwera hajya niterenge ijya ahubwo cyiza twogenda kwa Maclene tukagira tukamura kwanza ni biboro amfitiye umva ni noti namuhaye wazimuhaye bayamuhaye akoresha iki nayo wamuguranye canke namwagizene umva namuhaye kuko tutari muri couple ndamuhereza ngo ngari mukundanye tutadukundanye kwera kwana nashakaje hari Oman nyene ndamuhereza 1 million ariko mbura acha amezi menshi mbona nagenda nagira iki umva nakunda mu ndira rero kugira acha yansubitse ubu none ubu tuko turavugana ushaka nkori iki hari iki umva ashaka umfashe nyene tumusangi yari aradine kutere aho kuri hotel imisigari ni hari sawa ngo tugende cameraman tugende me ariko Jesse ndiko ndabitahura none wamuhaye amahera kugira rondere passport canke wamuhaye amahera itike kugira agende muri Saudia je namuhaye amahera 1 million kugira agire passport none uyu mugenzi wawe yakubariye urisire ko tumubona hajya kuri gataha y'imisigati niyo tumusanga Maclene ni hari none tutamubonye naho cubi ni hari kwe nibombesha ni hari uko mazibisi ndamurondera sana umva ni nk'Imana nyene ni kuvuga waramurondera uramubura uyu mugenzi wawe niwe yaciye gutelefona akubwira yuko yamubonye ngaha kuri tere ego ni hari sawa reka tumurabe naho tere ngiye igendera raburabe kumubonamo hajya hari ubonamo nawe urimo none ari he tushikaje imbere gato kumenga nuriya hariya uriya yambaye umupira nguriya hariya yambaye umupira wira Costa niwe ni panoro ya uriya afise umusigati mu maboko urisire neza ko ariwe ntidufata umuntu w'abandi niwe je namubonye niwe niwe sinzi ko urabe ntunkoresha amakosa manzi urabe kwanza neza niwe ujya ubona ari uwo Marlene niwe nyene sawa ngo tugende gusa bro je urabe ntunkoresha amakosa agenda itinyira ntibave bankubita iyo misigati oya niwe nyene no umva je no mubagira jewe sino mubagira no nyene sister bit musa meze neza ego hari umuntu akurondera ivyo namuhaye ndashaka ambwire aho bigeze uko ni misi bishi ndamurondera sindamubona wampaye biki
nkeneye inoti zanje nagwereje kugira urondere passport ugere wo mani ugasanga none warayampaye ushaka ndagusubiza vyiza uyansubiza none nagwaye waje mbari mu bagabo bawe nyene hewe amahera nasubizwa warayampaye none basi uramuzi uyo ndamuzi sinzi naho ndamuzi none basi ayo mahera yarayaguhaye amahera yarayampaye nyene ko yampaye ko twari dukundanye nawe none ubu ni mugikundanye tugikundanye twarahebanye ari none bigende gute ndashaka kumenya aho amahera aho yayashize urumva wewe ikibazo akeneye kumenya yaguhaye amahera ngo ashika ku miliyoni umwe ngo kugira urondere passport urondere kugira ugende muri Saudia none ayo mahera bayasize he Marlene amahera je yarayampaye narakoresheje kubera mu mwanya umaze kuronka amahera yakora icyo ushaka urumva naguhaye kugira ukure umva imbari mu babarabi wawe sinzi rero nubundi nyene none nimba narinda bafise umviriza nkuko saha namukuye mu biro hariya ndamuzana ngaha no musi ntegeza gutana amafaranga yiwanje kuko namuhaye ashaka kugira iki business yiwe naje rero name inoti ziba uvuga ati ayaguhereze kubera atayakoresheje amahera nayo ndaguha amahera nayo ndaguha kandi nayo nzoguha wigenza gute nyene nta inoti umviriza deja urazi ko inoti zigoye zikuronka muri ibi bihonye muri ibi waranditse ati ndaguha amahera bisigura twaranditswe nawe ubunyene direct ubunyene ugaca wumigwa ntaryo woma kwani twanditswe je nawe Marlene basi orosha ingorane umuhereza amahera yiwe ba narayamaze kandi nakoresheje imigambi yanje amahera sinshobora kuyaguha nima kubimenye wewe mwereke basa amaye preve y'ibintu wakoze simaka ndamwereke rero amahera warayampaye byaraheze kandi twarahebanye nta kuntu ucuza kwishuza mu nyuma urumva amahera yaguhaye mugikundanye yayamaye tugikundanye ubu naho twarahebanye narayariye neza kandi yaranshitse ayo mahera yawe arije numva ataco nogufasha deja urumva mwari mukundanye ukuntu mwabihanye je ntabyo nomenye sibyo chambe na mbere je ntwosubirana deja ntwosubirana umviriza inoti ndazifise urimenya none kandi ikindi naco ntihagire n'ikintu kimwe dusa kunsaba imbere yiwanje baruta wewe barusha kwambara nkanje mboga nkajewe wambara iki wewe wambara iki toka kandi no gusaba no wewe tugendanye je nawe umva turiko turagendana je nawe uno cyo tumariro wakoswe n'itengo usigajakuru yo ntegeza kuwutagura none si ama miliyoni yawe ayamara urumva imisigati yose ugurugura mu mamiliyoni yawe ndiko ndayamarira kare nyene nagiye ibindi bintu amfite na vision numva niyumvira nakazuta kejo washaka nubake abazonyubakira barahari washaka ndayobakemo umbuze kwimarira iki ikinyene nimariye nico nzokwimarira ikinyene nimariye basha numiwe waza undirira nimariye ikinyene nako twari tugikundanye kandi waranarakurira warampaye ndayajya neza cyane emiro yanje nazo kwijana uko induzora ufise uburozi baje umbona uku basha je nabuze nico mvuga nukuri umusigati ubunyene tora none ndagutiza umusigati nta ndero nankenya ufise none naye karaza kwishuza amahera ashaka kuza kunyishuza je twarakundanye nawe twaragendanye aze kunyishuza amahera rero ubu ni ubonye ari urabona ibintu nkwegeye ari urabona poreshare nibyo ranga urabona none gasha bizorera wena kubari ugenda bukabwe cyangwa wowe wabonye si we yari nyene numva anyakanye imbere y'abantu none gasha hari je nakindi kintu ufise no gufasha urana agukubita imbere y'abantu yengire aramvunye yo poresana nukuri kwimaregura babaye turabe manabe mwebwe kazi kanyu mwebwe ari abantu bo gukundana n'abatarabo gukundana urukundo ni hatari umviza rero ahubwo tuzogede wabo iwabo wowe urahazi ndahazi sawa kweli kuko nibibarangaha oya samanura hazi urana rujya rusigati yari kubita je nta camvunika poresana
poresha sibyo pore sana birashika hama fans ya STV mwakoze kudukurikirana la prochaine ciao ciao STV, every story matters.